umukenyezi w'akarorero mu rugo rwiwe no mu gihugu yomera gute? Ico nico cari icivugo c'ikiyago cyo kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 2026 Munyonyo uno mwaka w'2024 aho urongoye zone c'ibitoke Nduwayezu Everine yakoresheje inama abakenyezi baba mw'iyo zone. Iyo nama yari yo guhanahana ivyiyumviro n'impanuro z'ukuntu umukenyezi akwiye kuba w'akarorero mu rugo rwiwe ndetse no mu gihugu. Ico kiyago citabiriwe n'abakenyezi atari bake, abikorera utwabo, abahurikiye mu makoperative hamwe n'abakozi ba leta. Urongoye zone c'ibitoke mu manuro yatekereye abakenyezi yabasabye kwihangana mu gihe mu rugo hari icuka kibi hagati y'umukenyezi n'umutware wiwe, ngo ntibasuzugure abagabo babo ngo nuko batarose ibyo bipfuza. Ikindi ngo nuko hariho abagore iyo babonye aribo bafise akazi binjiza amafaranga badasubira kwibuka ko bakwiriye kubaha abagabo babo, ngo guhisha ko mu rugo bitagenda neza birakenewe nubwo hariho abagabo nabo nyene batita ku byo bahamagarirwa mu rugo. Yasabye abaraho kububaha ngo bongere bagerageze guhagararira urugo. Tubamenyesha ko abitabiriye ico kiyago bakengurutse cane kuko hariho ibyavugiwe muri ico kiyago byari bisanzwe bibera mu ngo zabo, ariko bakaba bayagishijwe uko bakwiriye kwifata mu gihe habonetse ibitagenda neza mu rugo. Abitabiriye ico kiyago bakaba basabye urongoye zone c'ibitoke kuzotegura ikiyago cagutse kuko umwanya wabaye muto, bakanasaba ko hozotunganywa ikiyago kizohuza abakenyezi n'abashingantahe babo kugira ngo bose basangire hamwe izo nyigisho zigizwe n'impanuro. Mu kurangiza tubamenyesha ko umukuru wa zone c'ibitoke yashizeho ico kiyago mu gihe yaramaze kwitugwa n'abakenyezi benshi bo muri iyo zone ku matati atandukanye usanga ari hagati y'abubakanye. Abakenyezi barashimira cane urongoye zone c'ibitoke ukungene yita ku bakenyezi bahohoterwa n'abagabo babo mu kubatunganyiriza. Eka abapfakazi be n'abafise amikoro make muri iyo zone barashima ukungene ababa hafi. Ewe ijwi ry'urwaruka ntawe utokumviriza. Wavrebe ijwi ry'urwaruka FM.